Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu bucagucagu bwa gatatu Rusama, ingabo z'u Burundi zarungitswe gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia zaratewe. Intagondwa z'aba El Shabab zabateye ku kirindiro cabo ci Selbarafu. Igisoda c'u Burundi caciye cihutira kwandika ko ingabo z'u Burundi zihasize ubuzima muri ico gitero ari 10, batanu nabo bakaba barabuzwe irengero. Abasoda bari ku rubuga muri Somalia bo bavuga ko abarenga 30 bishwe. Ibiziga rero hamaze kuboneka bike cane. Mu miryango baracarindiriye inkuru y'imvaho. Icizere cyo kuronka ibiziga ku batari bake gitera kigabanuka. Ubu imiryango y'ababuza ababo yoba imerewe gute kuba batazi ko bazoronka ababo ngo babashingurane iteka? Abaganga mu by'inyifato y'abantu bo bavuga iki kubijanye n'ingaruka zishobora gushikira iyo miryango yabuza ababo ntibabafube? Inyishu ni mu kiganiro kw'isoko. Marie Ange Irakoze nije ngira ndakibashikirize, sangwa ikaze. Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatuntuye, ushiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire, ntukifuze kwegera umunyagihugu. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze. Haraheze iminsi igera kuri 17 habaye igitero ku ngabo z'u Burundi i Selbarafu muri Somalia. Abasirikare barenga 30 barahasiga ubuzima nk'uko bagenzi babo bacitse ku icumu babivuga. Ibiziga bimaze kuboneka ndwi gusa. Imiryango y'abahaburiye ababo iri mu gahinda. Uretse ko atankuru y'imvaho bararonka, n'abagiye baravyongoregwa n'abari ku rubuga, nta cizere cyo kuzohava babona ababo ngo babashingurane iteka. Aba ni bamwe mu babuza ababo baganiriye na bagenzi bacu bo kuri Radio Inzamba. Umuntu agire kubura uwiwe yongera abandanye n'umwana asigaye, abandanye yitwa na kigoye. Habure gitabara, habure ubikira umuntu ati kanaka yarashengeye, habure iki. Ibi bintu n'ukuri leta nivyiyumvire, irabe ico yofasha iyo miryango yarireye yarifise inshuti n'abagenzi, baheze barabe ikintu bobabwira, bareke gupana intuntu. Ubu bararushe mu mitima, nibishe mu kibanza cabo basi. Turafise ubwoba n'agahinda n'umutima wuzuye intuntu ngo tutaramenya abacu ko bakiriho nuko uba barashengeye. Wagomba gusaba leta ko yogerageza ikabikira imiryango yarifise y'abantu, bakamenya ko ababo bapfuye, bakareka gupana intuntu y'ivyibazo batagira uwo bari buture ivyo bibazo, tukamenya ko twabuze. Iyo uzi uwawe yarenze irembo agaturuka mu gatondo agenda ubona akomeye, hama warindira ku mugoroba ko ataha ugahebura, urumva ko ivyo bintu bibabaje, utagira umuntu akubwira aterega ibintu vyagenze uko. Leta nivyiyumvire n'ukuri ihumuririze abantu bari bafise inshuti n'abagenzi ngaho muri Somalia, abafise y'abana babo, abafise y'abagabo babo, abafise y'abagore babo, gushika ubu yakabata n'umwe aramenya ko aguma afise ibintu vyo kwikeka gusa ko wiwe yapfuye. Naho nibamba barapfuye babwire bagandare baganduke, ingwane turazizi ngo ibintu vyama vyabaye, kandi nta muntu agira isoni ryo kubikira umuntu. Ibi bintu ntibibaho mu gihugu. Aniseti Sabimana yize ibijanye n'inyifato y'abantu, yaganiriye na bagenzi bacu ba Television Renaissance, avuga ko iyo miryango igiye kugira ibibazo bikomeye. Ati izosigarana ibikomere ku mutima. Mu gihe batabimenyeshejwe bazogumana ijisho riraba kw'irembo, riraba kwibarabara, bavuga batabacu ejo canke ejo hirya y'ejo bazoza. Ico rero kirababaza. Ico kirababaza umuntu yama muri latente, cyane cyane ibyo ku rugamba, ibyo mu ntambara, bakavuga bati twizere yuko ariho kandi atariho. Ivyo bintu bizozana ingaruka mbi mu mitima y'abantu ubwabo, mu mitima y'imiryango, ingaruka mbi mu mitwe, uko biyumvira, uko bakora, siko bazoguma, kuko ukomeretse hari ibintu vyononekara. Hari ibintu vyononekara mu mutwe ku buryo adatunganya ibintu uko yahora. Hari ibintu vyononekara mu mutwe ku buryo atabana neza n'abantu uko yahora. Hari ibintu vyononekara ku buryo akazi arimwo adashobora gukora uko vyahora. Hari ibintu vyononekara ku banyeshuri, ku bana, ku buryo uko yakurikira mu ishuri, uko yahora yumviriza umwigisha, uko yakora akora ibizamini canke yahora bishobora, biragenda bisubira inyuma byose.
Aniseti Nsabimana asaba leta kwikubita agashi ikabwira ukuri imiryango yabuze. Leta rero ndayitera kamo yigarure yemere icabaye bateza kubibwira ababo ndavuga abadame abana babo abavukanyi babo abavyeyi babo eka n'inshuti zabo imbere yuko baba igihugu babanza kuvukira mu nzu y'umuntu imbere yuko baba igihugu babanza kuvukira mu muryango w'abantu abavyeyi ikintu cera kirera kirira bavyanka bavyemera ukuri ntiguhishwa naho babihisha abo banye n'abantu bamenye ko abantu bazobimenya nimba rero bagomba kuguma bica abarundi bakabica mu mitima akabicisha ivyo nabo uraca bucana yandi ico wifuriza mugenzi wawe ejo kizakubako uwo yakomeretse nawe azokomeretsa abandi uwo yakomeretse azokura akiri muto azokurana urwango azokurana ishavu azokurana agahinda azokurana umutima w'igikoko ku buryo avuga ati je nakuze nankwa nakuze mbeshwa ndenganywa ntibambwiye amakuru ya data barambeshe kandi ari leta. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ku isoko ni kuri ako kamo Aniseti Nsabimana yanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu duhereje ku ikiganiro ku isoko. Mwumvise ko imiryango yaburiye ababo mu gitero cabaye i Selbarafu muri Somalia iri mu mubabaro utagira izina inyuma y'imisi 17 itarashobora kuronswa inkuru y'imvaho ku bijanye n'ababo basize ubuzima ku rugamba. Mwumvise umwihwezo wanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu yashikirije. Marie Ange Irakoze nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.